Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo rikorera reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bizigo umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka z'ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije n'ikiganiro mutegurirwa n'umushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa n'isamirizi y'u Burundi. Tujye gutera ibiti bibana n'ibiterwa umuremera umuhumure musi kereveriyo mu kwa gatandatu usanga hakiri akanovera hanyuma urazora agahawa nako batemwa amakereveriyo keza cyane gutera ibiti kugira ngo dukonservisi yacu imiserege umuserege umwe ntuvuye ngo umuserege ugarukire ko ngo karimbi kwa naka kujya hari abateranya amatongo bandanye mutumba wose icambere mutangura no gupima bagashinga imambo bakora nk'ibikorwa rusange byo gushinga imambo gusa rero kwa kane no munsi wa environnement bace bafata rero baca imiserege uki umuserege umugenda mutabikoze ubasorovye biharage ntimuvuga ngo harahandi muzobikorera ni muci ico kintu en plus ya irrigation collinaire no mu myonga habeho guca imiserege Isia tumubona idafitiye akamaro kanini. Mu nkundire mbaramutse ndabahe n'ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro inka imirima n'ibidukikije Chama gica hano kwisamirizi y'u Burundi ku munsi wa gatandatu nk'izi saha mukaba mugitegurirwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi. Muri kumwe na jewe ndi ku mwami Meshake ngira ndakiremeshe. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku butumwa bwashikirijwe ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibidukikije aho uyu mwaka wahimbajwe hano mu gihugu cacu itariki 16 mu Kakaro hariya mu ntara ya Burunga muri komine Rutana. Kubera ko kandi uwo munsi mukuru hano iwacu wamuhimbarizwa hamwe n'imisi mikuru yahariwe isi, amazi, kurwanya ubugaragwa, amashamba no gutunganya imyanda, uyu mwaka twawuhimbarije hamwe n'umunsi mukuru wa Afrika wahariwe amazi mpuzambibe aho hatewe ibiti bifata isi ku nkengera z'uruzi Maragarazi ruduhuza n'igihugu ca Tanzania. Inyuma y'ubwo butumwa ikiganiro kiza kubandaniriza ku bijanye no kurwanya imiriro ya Nyakanga ikunda kwibonekeza mu gihe cici aho abahinga mu by'ibidukikije baza kutwereka ingaruka mbi iyo miriro iteza ku bidukikije no ku buzima bwacu hamwe n'ivyokorwa kugira ngo bituzwe burundu. Tudatevye rero twinjire mu idonido rya kino kiganiro dutega amatwi ubutumwa buri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu aho ryashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi Kariniamba Rushimana hariya muri komine ya Rutana mu ntara ya Burunga igihe hahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibidukikije hano iwacu ukaba wahimbarijwe hamwe n'umunsi mukuru wa Afrika wahariwe amazi mpuzambibe nk'uko nari nabivuze. Umunwa ni jewe ariko ni jambo rya nyir'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi yari yipfuze gushika hano ariko yafatiriwe n'andi mabanga yantumye rero imbere ya byose ngo ndabashikirize indamutso y'amahoro abatumbirira kuguma ku bikorwa by'iterambere. Imbere ya byose tubaje gukengurukira Imana mushobora byose yadushoboje kuvyuka no gushika amahoro muri kino kibanza kugira twifatanye n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibidukikije. Hano iwacu uwo munsi mukuru tukaba twamatuhimbariza hamwe n'imisi mikuru yahariwe isi, amazi, kurwanya ubugaragwa, amashamba no gutunganya imyanda. Uwo mwaka uwo munsi mukuru w'ibidukikije tukaba tuwuhimbarije hamwe n'umunsi mukuru wa Afrika
wahariwe amazi mpuzambibe ku nshuro yawo ya 16. Nagomba mfate kano kanya ngo shimire bimwe bivuye ku mutima igihugu kibanyi ca Tanzania, kuko naco nyene turabanye neza kandi kubijanye n'ano mazi aduhuza nabo nyene babandanya bayabungabunga. Uno mwaka w'ibihumbi 2026 igihugu c'u Burundi cahisemwo guhimbaza iyo misi mpuzamakungu kw'igenekerezo rya 16 mu Kakaro ku civugo kivuga giti twese hamwe duhangane n'ihindagurika ry'ibihe mu kwitaho amazi mpuzambibe. Igihugu cacu kirabonekamwo ingaruka mbi ziturutse kwihindagurika ry'ibihe, ikoreshwa ku rugero rudasanzwe rw'isi ndimwa, uruzuba, konona no guhonya amashamba, itosekazwa ry'amazi n'isukura bibandanya bihungabanya amagara y'abantu n'iterambere ry'igihugu n'abenegihugu. Ibi biri uku kandi igihugu cacu kiri mu bindi bihugu vyo kw'isi vyahezagiwe n'Imana ku kayaga keza, imisozi myiza, imigezi myinshi itemba amazi meza atunze Uburundi n'abarundi. Dusanzwe tuzi ko akamaro k'amazi ari kirumara ku buzima bwacu, kuko ahatagira amazi hatagira ubuzima. Umuntu ntashobora kubaho imisi irenga 3 atanyoye amazi ndetse atarakoresheje. Kurwanya inzara ntibikunda hatagira amazi, kuko uburimyi ntibwokunda. Amazi adufasha kugira isuku, gutyo tukirinda indwara zitandukanye. Amazi araduha umuyaga nkuba, nawo mukaba muzi ko ufise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Amazi noneho amaze kuba ikidandazwa mu gihugu, murumva yuko tugeze ku rugero rukomeye, kuko ayo mazi araheza akatuzanira amafaranga n'ibindi vyinshi ngirakamaro bihuye n'amazi. Nico gituma dutegerezwa gukoresha ishaka ryinshi n'ubukerebutsi kugira ngo abenegihugu bose bashikirwe n'amazi meza. Twongere dushire inguvu nyinshi mu mugambi wo kubungabunga no gukingira amazi yacu, na cane cane biciye mu mugambi wo kurwanya inkukura, kugira duheze dushikire twongere tugire iyacu yambona kazoza. Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060 murantunga. Ndetse noneho dushikire wa mugabane w'isi, na cane cane umugabane wa Afrika w'umwaka w'ibihumbi 2063 w'imbona kazoza, ico twise mu kinofunofu une Afrique résiliente dotée d'un accès sécurisé à l'eau et d'un assainissement sûr pour tous. Tucize mu Kirundi ni ukuvuga Afrika ikomeye ifise amazi n'isuku bihagije. Byongeye amazi n'itunga kama Imana yaduhaye. Naho iwacu rero kurikoresha mu kurivyaza umusaruro, gutyo tukigerera mu iterambere ry'igihugu atanumwe asigaye inyuma. Mu ntumbero yo gushika kuri iyo mbona kazoza, Uburundi igihugu cifashe mu 2040 ndetse igihugu giteye imbere mu 2060, amazi ni ngombwa agira uruhara ruboneka. Aha ndavugana cane cane kugwiza umwimbu w'ibifungurwa biciye mu kuvomera indimo zacu. Amazi yahora ari ikibazo mu kuduteza inkukura n'imyuzurire, tuyavyaze umusaruro mu kuyabika, tuyavomeza imirima mu gihe imvura yataze, na cane cane muri kino gihe igihugu ndetse n'ibihugu vyo kw'isi harimwo n'Uburundi bihanganye n'ikibazo gikomeye c'ihindagurika ry'ibihe. Ndavuga kandi guhingura amazi no kuyashira ku masoko mu karere, gutyo akatuzanira amafaranga y'agaciro, na cane cane ko igihugu cacu gifise amazi meza yirukirwa n'amakungu kubera ubuziranenge bwayo. Muri kino gihe abikorera ivyabo bijukiye ku rugero rukomeye gutegura amazi biciye mu mahinguriro. Nashaka ndabavunire akagohe, bibuke ko amazi ashobora kuba ikidandazwa njabuka amazi.
gutyo rero nibibuke kuronderera amasoko no mu bihugu bibanyi eka no mu makungu kugira amazi tuyagire ikidandazwa giterera mu iterambere mu kwinjiriza amafaranga mva makungu igihugu cyacu. Ibikorwa vy'iterambere bishobora kurangurwa bishingiye ku mazi ni vyinshi. Abarundi twese nashaka tugwize ibikorwa, tugwize ubushakashatsi n'ubuhinga bushasha mu kuvyaza umusaruro amazi itunga rusangi Imana yatwihereje. Imbere yo kurangiza ndagomba ndabavunira akagohe. Ikiza c'ihindagurika ry'ibihe kirabangamiye amazi. Ahatari hake muramaze kwibonera mwebwe nyene ahahora amasoko uyu munsi hazigaye ari isi yumye. Ibi birerekana ko atagikozwe amazi yacu ageramiwe. Nashaka rero ndabibutse ko ibi byose ndababwiye hano hejuru bijanye no kuvyaza umusaruro amazi yacu bitegerezwa gukorwa mu kwiyubara gukomeye no kubahiriza amategeko. Gutyo amazi tuyavyaza umusaruro twongere tuyakingire kandi tuyabungabunge. Nagomba rero mfate kano kanya kugira nshimire cyane abo bose bariko baritanga mu kubungabunga amazi n'ibidukikije mu bisata bitandukanye. Nongere kandi fate kano karyo nibutse gukingira amazi n'ibidukikije ari igikorwa ca buri murundi wese. Ntihagire rero uwigira sindabibazwa kuko kazoza k'abana bacu kari mu minwe ya twese. Twijukire cyane cyane ibikorwa byo kugwanya inkukura ku mitumba ihanamiye, gutya amazi yacu tuyabike mu isi yacu aho yahora ari ingorane ahubwo atubera amahirwe. By'ukuri twese twumve yuko uruhara rwo gukingira amazi soko ry'ubuzima ari rya twese. Nibutse abadusamiye hagati ko kino ari kiganiro inka imirima n'ibidukikije. Meshake ndi kumwama akaba ari je ndakiremesheje. Nkuko muhejejwe kuvyumva mu butumwa bwashikirijwe kuwo munsi mukuru, twese duhamagarirwa kubungabunga no gukingira amazi biciye mu mugambi wo kugwanya inkukura. Twumvise kandi ko hakiri abonona bakanahonya amashamba. Bimwe mu bihonya amashamba bikica n'amasoko y'amazi harimwo imiriro ya Nyakanga. Twaganiriye n'umuhinga mu by'ibidukikije Karori Kakunze, akaba ari n'umwigisha muri kaminuza nderabigisha ENS. Aratubwira akamaro k'amashamba n'ingaruka mbi z'imiriro ya Nyakanga ikunda kubangamira ayo mashamba n'imisozi. Dufate nko kuri amashamba yugaye nka Kibira, ifise akamaro kenshi cyane. Duhere nk'amazi menshi dukoresha mu Burundi canke dufate gushika muri Egypte ajya mu Misiri, amazi bakoresha ava muri aya mashamba. Musanzwe muzi ko naho tuvuga yuko source ya Nile itari neza na neza mu ishamba, mugabo mu iri ishamba hari amasource menshi ya Nile. Nukuvuga hari amazi dukoresha mu kunywa, kuvomera. Hama aya mazi kandi musanzwe muzi yuko ari nayo dukuramo umuyaga nkuba. Kenshi mu Burundi ni umuyaga nkuba urugomero runini rwo mu Burundi ruva ngaha mu ishamba, n'izindi ngomero zariko ziragiragizwa kubakwa ziva ngaha mu ishamba. Hama ishamba rirafasha, ni rimwe mu bituma iyo mvura igwa neza ko twabyifuza. Hama bigaca binatuma rikinga cyane cyane ingaruka mbi zihindagurika ry'ibihe. Hama ikindi naco ishamba novuga ibi biti bigize ishamba, harimo ibiti byinshi tuyera ko bifise nk'amahera menshi. Novuga ni byinshi cyane, ngo kimwe nuko ishamba rituma ubuzima bw'umuntu bumera neza. Ngira murazi yuko abantu benshi bakuturiye amashamba kunda gusanga novuga ati batekanye kurusha. Ni naco gituma nibi byo kuja kura byo gutembera mu mashamba byaje kuva muri bijya bisagara bisanzwe bimo ibyuka byinshi bivuye hirya na hino, ukaja mu ishamba biratuma umuntu aruhuka agashobora kumva ko atekanye muri we. Isi ya tumubona
idufitiye akamaro kanini nayikene bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ivyayo tuyirinde inkukura mu kurwanya guturira amashamba n'imiyonga tugwiza ibiti n'imiserege baturiye amashamba nk'icambere dushobora guca tubona nibijya byose bica biduga ni byose biduga bica biza konona igisenge cya gisenge nacyo tucononye ni hamwe hacakurikira ibituguma tubona imvura igwa itari ku gihe canke igwikagwa nabi bwinshi hama iyi si baba baturiye kubera urya muriro bakoresha ukuntu urya muriro uca wiyibonekeza uzufise ingufu nyinshi cyane uratukombera ugaturira ibinyabuzima byose biri kuri iyo si byaba birya byatsi tubona tukunda kubona cyane ibyatsi ngo hari n'utundi dukoko dushobora kuba turi muri irya si dushobora kuba dutuma isi iguma ihema nubwo atihema neza ko isi nayo ni nk'umubiri wacu iguma ibaho kubijanye n'ukuntu isanzwe itunganya canke ifasha nimba ari nkayo y'amashamba mu gihe baturiye bunyabuzima ari byinshi bica byononekara hariho ni binyabuzima bishobora guca bihona ntibisubire kuboneka ikindi naco tubona izo ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe ubushuye burengeje n'imyuzurire nayo ntiyibura ko tunoze kuba ko bamaze kubagwa iyo mvura itamenyerewe ica yivamo iyi myuzurire usanga ishobora no gushika mu bice atari ibyo baturiyemo kimwe mu bintu bya mbere nibaza cyokorwa no guhimiriza abene gihugu kubahimiriza kubereka ingaruka mbi z'iyo miriro zishobora gukurikira hama akenshi mu kubahimiriza no kuraba igituma baturira hari abaturira kubera rabagizi ba nabi hari n'abaturira kubera baba bashaka ko mu nyuma baronka umuyonga kugira bazuce bashiramo inka ubu turahiriwe ko muri iyi minsi babujije kuragira ku mitumba nibaze yuko abaturira boba ari abo baturira babagizi ba nabi gusa kuko nta kindi baba bariko barabikuramo inyungu igikuru numva ko ari kubahimiriza hama bishoboka yuko bashobora kuronka abo bantu baba babikoze bagahanwa kugira bahakarurira abandi ntibabandanye bakora uko kabishe mbega hokorwa iki kugira ngo hatuzwe imiriro ya Nyakanga dutega amatwi umuhinga Charles Kakunze aho anatera kamo umuntu wese yoba agifise agatima ko guturira amashamba canke imisozi kwikubita gashi akabireka kuko ngo bisubize inyuma igihugu natwebwe tukibamwo guturira amashamba nuvuga bifise ingaruka mbi nyinshi cyane kumwe mbutu batwo turarondera mu mirima yiwacu akenshi amashamba yegereye indimiro ziwacu iyo tuyononye bica bituma ya mvura yahora igwa ku mwanya iza gutakaza nuvuga ukuntu yahora igwa bica bihindura umurindi ikabigaruka iza konona iyo mirima yiwacu cyangwa tugasanga iyo mirima yiwacu ntihironse imvura ikwiye kugira dushobore gusoroma ibyo twari gusoroma nka numva rero notera kamo umurundi wese akunda guturira ko yobireka hari byinshi tutabona ubunyene mugabo bizoba ingaruka mbi ku bana bacu nk'iyo tugo turonona ayo mashamba iyi mvura irashaka kuzoboneka mu mwaka uza cyangwa mu mwaka uzokurikira mugabo uko bigenda kose mu myaka uko imyaka izoguma irakurikirana niko ibintu bizoguma bihinduka ugasanga turiko turonona isi abana bibacu bashoboye kuzobaho cyangwa abuzukuru bacu bashoboye kuzobaho ama ikindi naco bijya byuka turiko turongika mu kirere uwo mwanya abavyegereye nabo birabonona akenshi tukunda kuvuga iyi miriro ya Nyakanga iba mu mashamba mugabo nabijya dukunda gukora guturira mu mirima iwacu nabyo nyene bironona ca gisenge bigaca bituma kandi tutakaza ni fumbire kuvuga bijya byatsi biramutse biboze biracika mu mwavu bigatuma uburyohe bw'isi n'ibyandimo zacu buguma bukwiye
nabyo ni kimwe mu byotuma umuntu yiyumvira ko atogerageza atohirahira ngo agume aturira kuko uko bigenda kose ingaruka mbi ziramugarukako. Hama nk'aya mashamba bakunda guturira cyane dufate nk'ishamba rya Ruvubu n'amashamba asanzwe agwiriyemo ibikoko ingenzi zikunda kuza kuraba. Izo ngenzi ntizoza kuraba ngo zana ry'amahera mva makungu mu gihe ziba zizi yuko ahantu hose zigiye ziza gusanga ari iminyota gusa canke ari umuriro ko ari usanga umuriro uriko uratokombera mu masaha izo ngenzi ziba ziko zirarengana ahantu. Nkaba numva umengo notera kamo mu Burundi wese ko yogerageza gukingira ibidukikije cyane cyane muri ivyo byo kubahiriza byo kudaturira izi mpongore z'ibikoko zisanzwe zikingiwe kandi zisanzwe zifite n'amategeko azikingira abuza ibyo bintu bibi nko guturira. Dusanire ibikoko byo mu mashyamba tubizitirire bigwire muhigi wa canete shute menya ko navyo bikeneye kurondoka iyi si yacu mubona idufitiye akamaro kanini. Kuba badusamiye hagati ikiganiro ndabibutse ko ari inka imirima n'ibidukikije mu gitegurirwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi. Meshake Ndikumwami akaba ari je ndakiremesheje. Twaganiriye kandi n'umuyobozi mukuru ajejwe ikigo OBPE Engineer Berekimas Hatungimana ahamagarira bene gihugu bose ko botahura akamaro ko gukingira ibidukikije kuko ngo uruhombo rutezwa n'imiriro ya Nyakanga ari runini. Ubuhombe ni buniniya kuko turavye nkaci umuriro wa Nyakanga uratongora haba ibiti haba ivyatsi haba n'ibinyabuzima cyane cyane bijya binyogomba. Muzi ko nka bijya binyabuzima binyogomba biri mu bituma bitanga akanovera ku isi kuko bijya biri mu bituma bihingura isi kugira ishobore amazi ashobore kwinjira neza mbere niyo abantu bateye igitegwa imizi ishobore kunonoza ivyunyunyu bitarinze kwigora. Igihe rero iyo miriro Nyakanga yadutse ahantu irahasiga ubugaragwa ikanatuma n'ibinyabuzima byose biraho hantu byose bitikira nko ku mpongore kama. Uruhombo n'urunini ya cyane gose kuko iyo bikoko hateye umuriro ibyo bikoko bica bihungira mu bindi bibanza mbere nk'ibibanza byegera igihugu ca Tanzania usanga ibyo bikoko bica bihungira mu gihugu ca Tanzania ugasanga n'ubutunzi turiko turahomba bwari kuguma mu gihugu ngaha iwacu. Ikindi naco nuko hari gihe n'abantu bahasiga ubuzima kuko iyo miriro iyo yatse hari igihe usanga igiye gufata amazu ugasanga iraturiye amazu ugasanga iraturiye imirima haba nk'imirima y'ikawa haba nk'imirima y'ibitoke n'ibindi mirima ugasanga n'ubuhombo bunini ya ku gihugu haba ku gihugu no kubene gihugu. Abanyagihugu batigishwe neza ngo batahure akamaro ko kudaturira imiriro niyo miriro naho washiye umuciro baragusimbuka ugasanga yikudomeka hagati na hagati mu gitara cyangwa hagati na hagati mu ruhongore kama. Igikenewe cyane nuko abene gihugu batahura akamaro ko gukinga ibidukikije batahura n'ingaruka mbi zo kwatsa imiriro mu gihe kitaba kibereye. Duhanura ubwambere dusaba bene gihugu nuko ari biti byose byatewe haba ivya leta canke ivya bene gihugu babiharurira kugira banze babibagare maze bironke n'ihemero ryiza. Ikindi nuko tubasaba yuko bokingira ivyo bitara byose byagiye birateye kuko murazi yuko mwangu gucacu cyo Burundi twagiye turagira amahirwe murabona aho imvura iteba kenshi iragwa ku gihe kandi igasozera ibiringo by'irimo. Ivyo rero ntivyizana bituma na bino bidukikije bikingiwe ko murabona yuko ugereranije n'ibindi bihugu aha mu wundi wacu bavuga yuko bikigendeka murabona ko dufise amashamba haba n'amashamba cimeza cyangwa amashamba y'amaterano ari mu bituma rero bituma imvura igwa ikagwa ku kanya gashobora kugwa neza. Ico rero dusaba rero bene gihugu nuko botahura neza yuko igihe bazoba bariko baraturira igihe bazoba bariko barabona ibidukikije ingaruka mbi zizobagarukako kuko yamvura niyagwa ku gihe kitari ico canke ikagwa nabi mwumva yuko umwe muzoca ugenda nabi umwe mugenze nabi naho muca mwumva yuko ari abene gihugu ari imiryango ica igira ingorane maze ugasanga bikwegeye n'akarambara igihugu ugasanga igihugu cyo gikoresha amafaranga yo kuza kugwara ko abene gihugu kandi ayo mafaranga yokoze ibikorwa by'iterambere bya bene gihugu.
menya ko mu mazi mazima amabahari n'inzuzi harimwo ibikoko vy'akamaro turwanya bikoresha batashikirijwe urusha. Duhereye ku bajeje intwaro tubatera kamo nk'uko bamwe bariko barabikora ko bofasha cyane gukingira ibidukikije, kuko murazi yuko iyo bidukikije bihungabanye abajeje intwaro nabo nyine barahungabana, kuko iyo abene gihugu babo bashonje nabo nyine ntibaheza ngo bakore neza. Bisaba rero ko bajeje intwaro bafati ya mbere mu gukingira, mu kudufasha gukingira ibidukikije, mbere n'abandi bose twese abajeje intwaro bose eka mwene gihugu wese guhera ku mutoshoka mukuru wa mguca cy'u Burundi tubasaba yuko bogira ya mbere ku bidukikije. Ibidukikije natwe bw'umuntu turi mu bidukikije, iyo rero umuntu ahungabanyije ibidukikije ingaruka mbi ntizigaruka ku bikoko bwa mbere, ingaruka zigaruka ku muntu bwa mbere. Nico gituma duhamagarira abene gihugu bose yuko bogira ya mbere gukinga ibidukikije, kuko nitwabikingira natwe tuzoba twikingiye, mbere n'umutekano haba wo mu nda haba mu butunzi n'ibindi byose bica bigenda neza, kuko uyu mwene gihugu yarinyakimbura imvura ikagwa neza byose bica bigenda neza, aho mwene gihugu akaronka icafungura, maze na yantumbero nyene icura mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko akeneye ko umufuko wose uronka amafaranga umuntu akaronka icufungura, bica bigenda neza. Mbere n'ibigega vya leta biraheza bikabomboka, kuko uyu mwene gihugu yimbuye araheza agatanga ikori, maze ibigega vya leta bikabomboka. Ibigega vya leta bibombotse n'abakozi ba leta barahembwa neza, mbere ugasanga n'ibindi kuba vy'iterambere ko bikorwa neza atangorane. Twese tugiye hamwe birakunda ko dukingira ibidukikije, gutyo tukabandanya tubaho ubuzima bwiza, eka n'uruvyaro ruzodukomokako rukazosanga isi twasize imeze neza. Ni hano rero ikiganiro inka imirima n'ibidukikije c'uyu munsi kirangiriye. Meshake Ndikumwami akaba ari je narenda kiremesheje. Mwagize neza kubana natwe kuva mu ntango. Ndabibutse ko mugitegurirwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi, kikaba cama gica hano kwisamirizi y'u Burundi ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Naho ubutaha rero ku munsi nk'uyu mu kindi kiganiro, mugiraho muba mwubahwe, Imana ibahezagire. Fasha dukuye nyarenga ngibyo ribikora yareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije N'ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa n'isamirizi y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije.